Umvise niwe ahimbagwa n'ibyo uhoraho ugakora ibyo kugororoka ugakora uko Imana ishaka izoguha ibyo umutima wawe wifuza. Amen. Izoguha ibyo umutima wawe ugomba kuko Imana bakunzi ba CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusura guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko tutangura kuganira reka tubanze dusenge. Haleluya, haleluya. Ndakurena haza data, ndagushize hejuru muvyeyi mwiza, ndagushize hejuru nyene ibihe, nyene amahoro, nyene ubwiza bwose n'ukugororoka. Ndagushize hejuru muvyeyi mwiza wadukunze urukundo rutangaje. Ndakunena haza wewe utubereye maso, ndakunena haza Mana yanje, kuko nzi neza ko ugunkunda no gukunda bene data rudaserangurika, ko n'umuririmbyi yarabivuze ngo urukundo rwawe rusumba ukwezi, rusumba n'izuba kandi ni kuzimu rugerayo. Rero ntaho rutosanga umuntu kandi ntaho rutogeza umuntu. Ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Pardon. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo reka kwishushanya. Kuko hari abantu bagomba kwishushanya, bakagomba gusa n'abandi, bakemera no gukora ibidakogwa kugira ngo base nuko abandi basa. Haleluya. Guma wizigiye Imana, nawe hari ibyiza yaguteguriye kandi izobikugezamo. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi igice cya 37, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 5. Haravuga ngo ntugahagarikwe umutima n'inkozi z'ibibi, kandi ntukagirire ishari abakora ibyo kugabitanya, kuko bazotemwa vuba nk'ubwatsi, bazokuma nk'uko imboga zitotahaye zuma. Wizigire uhoraho, ukore ibyiza, guma mu gihugu ushishikare ivy'ukuri, uhimbagwe n'uhoraho, nawe azoguha iby'umutima wawe ugomba. Ukorere uhoraho urugendo rwawe rwose, uba ari we wishimira, nawe azobishitsa. Amen. Urumva ko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ntitugirire ishari abantu b'abanyabyaha, abantu cyangwa ngo twitwararike ibyabo twumve tuvyamviya, tumve tubishyize ku mutima. Haleluya. Kuko hari igihe by'ukuri abantu benshi bagomba kwimita abandi, bagomba gusa n'abandi, kandi wewe ugomba gusa n'uyo. Mwumvise ko ijambo ry'Imana rivuze neza yuko abo ntawuzi nyene baba ariko barabironka. Haleluya. Ngo ntugahagarike umutima n'inkozi z'ibibi. Biguhagarika umutima wumva ubambiya, wumva wifuza gusa nabo. Haleluya. Kuko niyo mwivanze mukagendana, hari aho usanga wanduye ingeso zabo. Rero Imana iri kwirakubuza, ijambo ry'Imana ririko rirakubuza. Haleluya. Ngo kandi ngo ntukagirire ishari abakora ibyo kugabitanya. Urumva? Ntukabagirire ishari. Bareke. Ntukagere ikirenge mu cabo. Oya. Haleluya. Ngo kuko ngo bazotemwa vuba nk'ubwatsi. Wavyumvise? Abo bantu ubona wamviya, abo bantu ubona ari igitangaza, ivyabo bizohera kandi nabo basigara abantu basuzugura, baciriritse cyane gose. Haleluya. Ahubwo bifuza ubuzima bwawe naho busa nuko ari buto, ariko bifuza ubwawe. Haleluya. Kuko wowe ugendana n'Imana. Haleluya. Ngo bazotemwa vuba. Ariko bana ni kuri isi, burya isi naho itwigisha ntitumenya. Isi ubona yigisha abantu.
isi yatwigisha, isi yatwereka, ariko idushaka ko kwitubera umwigisha. Kandi ubundi yari umwigisha mwiza, isi yari umwigisha mwiza, yatweretse ibitangaza byinshi, abagize ibitangaza, ariko igitondo kimwe nukuri ukabayobegwa. Isi yari umwigisha mwiza, ariko ntidushaka kwitwigisha. Imana idutabare. Umviriza iki jambo ry'Imana ku murongo wa 3 uvuze ngo wizigire uhoraho ukora ibyiza. Wabyumvise? Wizigire uhoraho ukora ibyiza. Nukuri gukora ibyiza niwo mugabane ukomeye nabonye udahera. Niwo mugabane mwiza nabonye utabora. Haleluya. N'umwana wawe awujyako, n'umwana wawe ujyako akavuga ati data n'ukuri yaraduciriye inzira nziza, mama yaraduciriye inzira nziza. Haleluya. Nigeze kumva inkuru kandi umenga narigeze no kuyivuga mugabo ariko nshake ndayisubiremwo, ngo yari umuvyeyi yagiye afata umwana bamwirukanye ku ishure, uwo yari umwigisha waho kuri iryo shure, ngo ari nginga directeur ati n'ukuri ndagusabye umwana mureke, yari yabuze minervale, ati ndagusabye umureke kuko n'umunyabwenge. Aravuga ati ntibikunda. Uwo mumama ngo arafata aramwimura amujyana kuri indi shure aramurihira. Hama uwo mwana yarateye imbere, ariga neza, mu nyuma sinige n'Imana yamugiriye neza, yaratera imbere. Hanyuma acaba un docteur ngari muri Mozambique, sinibuka igihugu ariko nico muri Afrika. Hanyuma aja gukorayo, ari watwari iyo hospital. Hama umwana w'uyo mwigisha ngo ajayo muri mission, agiye muri ico gihugu ngo aragwara vraiment, kandi ngo bikenera ko agirirwa operation d'urgence. Mwana aravuga ati jewe ndi mu gahinga, nta muntu tuzinanye, ndabigenza gute? Hama ngo ariko aravugana n'aba infirmiere ngo bace baramubwira ati mbe urazi yuko ngahi hospital itwagwa n'umurundi, ati je mbona woza mukavugana, ati ntiyobura ica gufasha. Hanyuma aragenda mu biro vyiwe, ngo batangura kuganira, amubazi yava, bariganira. Ati aramubwira ati jewe sha hajya ndahaza, ati niyo mva hari umumama, aramubwira histoire kewe neza na neza, asanga ninde, asanga ni mama wiwe. Aramubwira ati uve nkubwire kubw'ineza mama wawe yangiriye, ati uyu munsi ahandi ndahari kubera we, ati none ntugire ubwoba. Amufasha ikintu cyose, n'amahera y'ibitaro niwe yarishe, anakize yagiye muhiri wiwe ne bace bamufasha. Urumva kubera iki? Kubera ineza ya mama wiwe. Haleluya. Ineza irakurikirana abantu b'Imana. Abanyakibi nabo bahunga atakibirukanye. Haleluya. Umvise niwe ahimbagwa n'ibyo uhoraho, ugakora ibyo kugororoka, ugakora uko Imana ishaka, izoguha ibyo umutima wawe wifuza. Amen. Izoguha ibyo umutima wawe ugomba, kuko Imana rero ntimurabe ngo buhambiye ibintu by'abantu b'inkozi z'ibibi, ntukabyamviye. Haleluya. Wamviye iby'abagororotsi, kandi nawe nyene ibyawe birahari. Haleluya. Ngo uhimbagwe n'uhoraho, ngo wizigire uhoraho ukora ibyiza, ngo guma mu gihugu ushishikare ivy'ukuri. Wavyumvise? Ngo shishikare ivy'ukuri, ugume mu gihugu, umukora neza. Ineza ukora uteza kuyimbura. Haleluya. Kandi n'abawe bazoyimbura, bazoyijyako. Amen. Ngo uhimbagwe n'uhoraho, nawe azoguha ibyo umutima wawe ugomba. Irakuzi, irazi ibyo ukeneye, nanjye irabizi, irazi ibindaje ishinga ijoro n'umurango, irabizi. Rero ni wayihimbara nta kabuza izobiguha. Haleluya. Haleluya. Nta muvyeyi atokorera umwana we neza bishoboye. Imana n'umuvyeyi wa twese, ni data wa twese. Amen.
ngo ukorere uhoraho urugendo rwawe rwose. Urumva? Urugendo rwawe urukorere uhoraho, imigambi yawe uyikorere uhoraho. Haleluya. Ntazokumara amazi, ntazogutetereza, ntazogutererana. Haleluya. Nguba ari we wishimira, nawe azobishitsa. Amen. Muhanga amaso, umushira imbere ibyo wifuza, hamurindire. Imana nukuri izobigukorera n'umwizigirwa. Rero ntugirire ishari abaguwe neza muri uyu mubiri, kuko ntuzi ingene babironka. Hinge ndababwire, muri iyi minsi ho vyasaze. Abantu ukamuraba ukabona umuntu nguye ariko arahindisha imodoka. Urumva? Ukumva n'ukuri ubuzima bw'ura bwifuza, kumva uwo mwegere, kumva uri kuramubaza ingene yabishitseko. Hama kandi ugasanga yaciye mu nzira mbi kugira ngo aronke ivyo bintu, kandi nawe ugashaka ko akwinjiza muri ivyo bintu. Uri kurambiye ibintu utazi iyo biriko birazanana. Kandi iyo nzira umve burya iyo umaze kwifuza, agatiba ko kwifuza kakaza muri wewe, amakosa urashobora kuyakora kandi utari wanabiteguye, kubera ayo majwi aguma akongorera ko nawe wokora ibisa n'ivyo abandi bariko barakora. Ariko igihe ushikamishije umutima wawe ku Mana, uratekana ukavuga ngo biko ntarabironka ndarindira. Haleluya. Ukarindira, kandi iyo wakiri ibivuye mu kiganza cy'uhoraho bikubera umugisha. Haleluya. Rero koreza uhoraho urugendo rwawe, koreza uhoraho ibyawe, kandi azohaza umutima wawe ibyo wifuza. Haleluya. Kuko Imana byose biri mu kiganza cyayo. Ni bangahe uyu munsi usanga bagiye mu movement yabo ba homosexuelle n'abarezibiyene kubera kwifuza, kubera hari uburyo bwinshi nawe ukifuza ku burongo, ukifuza gusa nawe. Benshi ntibariko barazimirira muri izo nzira. Noneho ubaza ko wowe uri kumwe n'Imana uri muri iyo nzira, wibaza ko mwoba muri kumwe? Ko tuzi ko Imana itaremye umugabo n'umugabo ngo babane, cyangwa umukobwa n'umukobwa ngo babane. Ko tuzi neza ko Imana yaremye umugabo n'umugore. Noneho humva Imana mwoba muri kumwe, wumva urugendo rwawe gushoreye, cyangwa ushorewe na Satani. Rero bantu b'Imana nukuri, isi ntigutwara, isi ntikwibe, isi ntikuzimize, kuko nta wundi mugambi Satani afise no kukuzimiza. Nariko Imana yo mwijuru ikugiriye neza, uyikorera urugendo rwawe, uyikorera ibyo ugomba, ugira ibyo ushaka, izohaza ibyifuzo by'umutima wawe, kuko wagendeye mu nzira yayo. Imana yo mwijuru ibampezagirira. Uri Imana dukunda kandi dufitiye imigabo n'imigambi myiza. Nta na rimwe Mwami Imana ureka kugirira neza umwana wawe kandi ubona abimerita, atakibi bishobora kumuzanira. Nico gituma n'umusubiye gusenga nkwinginga Mwami Imana nukuri ngufashe ugwaruka rwacu, ufashe abapapa, ufashe abamama. Mwami wanje ubahe ibyiza bibakuriye, kandi ugarure n'imitima yabo yariko irarebaganira abahijya no hino. Mwami nukuri uyifate, uyishigikire, uyikomeze kugira ngo bashore Mwami Imana kugenda uko ushaka, kugira ngo bakire umugisha wabateguriye. Ndagushimiye kandi ndakuninaje, icubahiro cyose kibi cawe mu izina ryawe gera Yesu Kristo Umwami wanje. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mwarahezagiwe.